Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa, nkaba ndabashimira yuko munkurikira mugatanga commentaire, kandi nkabasaba yuko mubandanya gusangiza video zanje abandi kugira turonke abasubscriber biyongere, kandi mubandanye no gutanga ibitekerezo. Rero nkuko mubibona kuri iyi foto, iyi ni imyigaragambyo, sinzi ko noyita ngo imyigaragambyo canke nta n'ijambo nzi nokoresha kuko n'ibintu bibabaje. Ibi ni ibintu vyakozwe ngo abarundi ngo bariko barashimira ngo umukoroni ngo yabagarukanye kwa gatima. Biragaragara neza yuko abirabure benshi batarabona isi turimwo, na cane cane abarundi bacu. Nkuko rero mubizi, igihe Amerika yifadikanije na Europe ikifadikanya na Kagame batera igihugu c'u Burundi muri 2015, uhoraho yarakinze kudeta iburizwamwo, intsinzi yegukira Perezida Nkurunziza. Abakoroni bamaze kubona ko bamaramaye, misiyo bashizemwo amamiliyoni bahaye umuswa wabo Kagame, bakabona ayo mamiliyoni yapfuye ubusa, bihuse guca bavuga ngo bahaye igihano ngo Burundi. Mu ncamake, Perezida Nkurunziza igihe yari muri Tanzania kumva ngo habaye kudeta, yari guca yizingazinga akarambarara hasi, akarindira za mpungurure z'ibigori ziva muri Canada na Amerika mu barimyi bazo z'ama-GMOs, ko bozoza baramuzanira mu nkambi iyo bociye bamutwara. Mugabo yabaye umushinga ntahe. Ico kintu rero cyo kuba umushinga ntahe ni ikintu abazungu badakunda. Abazungu baranka umushinga ntahe. Abazungu bakunda abantu bitwa ngo ubugabo, ubuntu bwambara ubupantaro, ubuntu ubona buhagaze ukabona forume nk'umugabo, mugabo apana si umugabo, ubugabo. Abakoroni bakunda ubugabo. Baca basanga Perezida Nkurunziza n'umushinga ntahe. Umushinga ntahe ntakangwa n'agatsure, ntakangwa n'imihimbiri, n'umuntu abazi icari cyo n'uwariwe n'icakora. Aragaruka mu gihugu arinjira, baramaramara, bibamaramaza kuko bamenyereye kenshi na kenshi iyo bakoze kudeta nkazirya, iyo bihuriranye abo bari ku butegetsi bari ubugabo biba biheze. Mugabo Nkurunziza yaravuze ati ntibiherera, aragenda mu gihugu, kudeta irarata. Ivyo abazungu baca baramara, kuko icambere banka nico kubona umwirabura bavuguruje. Abazungu baranka kubona umwirabure abavuguruje. Abazungu baranka kubona umwirabure aberetse ko azi ubwenge kubasumvya. Ico kintu Perezida Nkurunziza yakoze ni ikintu kitabanezereje, guko babonye ati iki kintu yerekanye ni rumumba neza kugasaka, ibi bintu bizotugira ingaruka mbi. Bavuga bati reka rero tumukomeshe mu kuvuga ko tumwimye imfashanyo, reka rero tumukomeshe mu kumutyoza ngo tumufate ibihano. Ariko murazi yuko nubwo vyagenze uko ntibahagaritse kubandanya, nubwo bavuga ngo bamufatiye ngo ibihano ngo nta fashanyo bazomuha, aho babaye sindekewe. Bamaze kubona yuko n'umujaburamboga wabo, intozo yabo Paul Kagame yananiwe, baciye bakora iki? Baciye baza gupenetra mu bidebire vyo muri CNDD-FDD. Barapenetra neza, abasiyayi barapenetra barinjiramwo. Mwarabonye yuko Perezida Nkurunziza bamugandaguje ibintu tutazi. Perezida Nkurunziza yagandaguwe mu buryo butazwi. Perezida Nkurunziza yishwe mu buryo bw'akamaramaza. Perezida yishwe n'abari bamuri iruhande. Bamaze kumwica, ibi vyo mutabwiwe, bagiye kubwira umugore yuko perezida yapfuye, perezida yamaze gupfa. Baba basindi ati ntiturekewe. Igihe cyose mwari muzi tugandaye turindiriye yuko umugore we wava muri Kenya iyo yarari ngo ashike i Burundi. Igihe cyose bariko baritegurira kuza kumushingura,
Perezida Nkurunziza bari bamunugitse hasi kwisima. Perezida Nkurunziza ntibigeze bamunamushira no muri firigo, basi bamwishe. Urumva, basi bamwishe. Mugabo babure bamuhe n'agateka ko kumushira muri climatisere ahantu ataza koronekara umubiri wiwe. Abana biwe bazoza kumusezera basi bakavuga ati papa bye. Barase kubikora. Abakunzi b'inda b'abahutu bo mu gihugu cy'u Burundi barase kubikora. Perezida Nkurunziza bagiye kumutora, umubiri we waramaze kononekara. Bivugwa ko ari cyo cyatumye mubona batekeye isandugu, bakayitekera nk'uko umenga si isandugu yari yarigeze, si isandugu itwaye umuntu yayoboye igihugu mwiteka nitekane nkawe. Bitarenze gatoya n'umwaka utarahera, mwarabonye yuko baciye bihuta ubwo nyene gutumako injatwa y'injakari y'umunyarwanda ngwije ngo bizihize umunsi mukuru ngo wa independence. Kandi mu Rwanda umunsi mukuru wa independence uhari, mugabo bo barase kuwizihiza ngo umunsi mukuru wa independence mu Rwanda ngo wafashwe n'abahutu ntibo wizihiza. Mugabo baca baranyaragasa barungikana n'insinyehe i Burundi gukora umunsi mukuru wa independence y'abarundi, kandi iyo independence irimo n'abahutu n'abatutsi y'u Burundi. Biba kabaramaza. Umuhisi wacu imboneza yamaho Perezida Nkurunziza amaze kwitaba Imana, yitavye Imana asiga ibitabo vyinshi yariko arandika. Batwemerera yuko ibitabo bagiye buzoca bihuta bakabisohora, na cyane cyane iyo muntu yitavye Imana yariko arandika ibitabo, nta kindi kintu kiba kiriho cyo kongerako, kuko ntubuzi ivyo yokongeyeko atari guca bandika ko nka page ya nyuma yo kuvuga iherezo ryiwe n'ukuntu vyagenze, bagaca bashiramo n'amafoto, nta kindi bokongerako. Mugabo uno munsi ibitabo Perezida Nkurunziza yitavye Imana yariko arandika ntibirasohorwa nta na gato. Barase kubisohora ngo abarundi babisome. Nta wuzi yuko ubu batamaze kubigira brouillon, nta wuzi ko batamaze kubita muri garbage. Ibitabo vyiwe ntibirasohorwa. Bidatevye gatoyi abakoroni bose yari yarirukanye baba bagarutse mu gihugu. Abakoroni bose yari yarirukanye ahariho amantuzeye, amashirahamwe y'abakoroni yari karakorera mu Burundi atera biga ibintu vy'amajemo zivyinga z'uburozi. Harimwo bagya abandi babesha ngo namantuzeye ngo nama societe civile y'abazungu. Mugabo murabizi ko bagira abasiya yari ntuze departement ntonto, kira departement ibijejwe ibintu kanaka mu basiya murabizi. Bari abasiya yarabirukanye, ariko bose baramaze kugaruka mu Burundi. Noneho bidatevye gatoyi ubu uyu mwidaradamvyo hamubona iyi foto ngo bari gukomera amashi abishe Perezida Nkurunziza, ngo na cane cane ko babemereye ngo miliyoni ngo $400 z'amadolari. Ariko aba bose bahahagaze babajije ati izi miliyoni babahaye ni imfashanyo, izi miliyoni babahaye zirimwe umutegoki. Nta numwe muri bo yo kwishura n'ijambo, kuko ni maskini wa Mungu, ntibazi n'ivyo bakora. Nta kintu na kimwe bazi, ntibazi iyi foto bariko barerekana. Bariko icambere ko bayishimira yuko abakoroni bashoboye kubashikamwo bakica imboneza y'amaho Perezida Nkurunziza. Nicyo umwigaragambyo sigura, kuko nta kuntu umuntu yaguhekuye hirya yaje ahindukira ngo akuzaniye igiseke cy'ibiharage ngo ico giseke ukirye. Woco hapfukike kati harimwo n'uburozi nanje ashaka nyiki. Mugabo abarundi bacu banyakugira Imana ntubabaze. Wabahekura wareka naho wotemamwe igihumbi, hirya yejo urose izo noti wacafye ko n'abasokuru bawe ukazita $1 uzibahaye nta kibazo nta ngorane. Ibi bihumbi $400 izi miliyoni $400 bahaye u Burundi zisiguriki n'urukundo babafitiye? No, nta rukundo bafitiye Burundi abazungu. Aba bazungu bariko bari na cyane cyane aba demokrate ba Sleepy Joe Biden bariko barigenza cyane ku Burusiya, bariko barigenza cyane kuri China. Kandi ku by'ukuri barazi ko abasoda babo bamaze kuruha intambara, bamaze kujamwo ni nyinshi, kandi barazi neza yuko intambara yo kurwana n'Uburusiya canke intambara yo kurwana n'Ubuchina ntayo bashoboye bonyene. Kandi bazi neza barabonye akarorero muri Iraq ababo bahahoneye. Ubu rero intambara zose bagenda kudogoya nuguca baza kurondera aba victime muri Afrika,
abasoda bakorera ubusa bahembwa umushahara w'intica ntikize ngo abe ari bo babaha burya aya mahera n'ayintuzeye n'intuzeye uruvugano mu kirundi hariho ngo amahera baho inkumi umusore hariho amahera yaho inkumi kugira ngo kado ya mbere mu kureshanya ku musore n'inkumi mu kirundi amahera bahana ngo amahera yamuha canke ivyo vyose naho ataba amahera akaba umwambaro w'igitenge canke icari cyose yamugurira bavyita uruvugano ni kuvuga ni open doors ni kuvuga ndakwemereye ko tugiye gutangura kuyaga kubijanye na sije kanaka muri urwo ruvugano rero baba inkumi n'umusore baba bariko barayaga ati ubu tugiye gutangura mu rugendo rwo kuyaga ibijanye no kureshanya kugira ngo tuzoshike igihe abiwanyu baze guca mu irembo bagira ivyo gukwa rero urwo ruvugano nigo mu mico y'ikirundi ico bita uruvugano ni ngombwa umusore ahe kado ya mbere umukobwa mu gihe bagiye gutangura kureshanya n'uruvugano rero uru n'uruvugano izi miliyoni 400 bahaye uburundi n'uruvugano batangure gupenetra bumvishe uyu president mushasha ko atakinda kuye gukora atari kuba ku ruhande rwa Amerika na Europe kugira ngo babahe abasore b'abahutu baza kunigagurirayo mu ntambara za Joe yatanguye yisotora kuri Russia nubwo Amerika izitoshobora kugwana na Russia nubwo bari wiki mu gisirikare bari wiki muri technology Russia irabasupayinga kugeza yaho nibiri muri White House bimenya mugabo ntiwibaze ngo boshobora ngo gupenetra ijana kwijana kwa Vladimir Putin baramuzi nico gituma bamwanka cyane nikubera basanze yabasumvye ubwenge aba banyamerika bantu umuntu abasumvye ubwenge ugaragaje ko basumvye ubwenge ucuhinduka umwasi wabo abracadabra none rero aya mahera bariko baraha uburundi abarundi ntangaruka mbi babibonamwo abansi ba nkuru nziza bagiye kwifatanya n'uwamwishe gutamba ngo nuko ngo abatereye ubudorari mwama mwabonye ikibuza Afrika gutera imbere igituma twebwe abanyafrika tudashobora kuronka demokrasi y'ukuri nukubera dufise abo twita impababe muri twebwe ntushobora gukunda ifaranga ngo ushobore guproteja umupatriote ntibishoboka na gatoyi ba Yuda bamwe baguza Yesu burya Yuda inda yiwe igihe isaduka igapomoka burya havuyemwo ibintuzeye ivyana burya harapomotse inda yiwe Bibiri ivuga yuko igihe Yuda iherezo giwe inda yiwe yarasadutse kubera nyene yagujije umwana w'Imana inda yiwe yaraturitse apana kuva nurumva yaraturitse imunazi ibintu bituritse hariho ibica bivamwo burya mu nda ya Yuda nta mara yavuyemwo mu nda ya Yuda haciye havamwo ibihutu vy'ibigugu vyinshi bipirukira hariya muri East Africa nivyo vy'ibivyirirwa biraguza bene wabo iyi myigaragambyo isigura guhemukira president Nkurunziza n'umuryango wiwe vyerekana ko bishimiye uruhande rw'umuzungu none muhava muvuga muti none ga ayo mahera bari kuyanka ayo mahera ntibari kuyanka kuko nubundi nemeza neza yuko amahera babakoroni bafashisha Afrika nubusigarira bw'ivyo baba bivye muri Afrika ntiboyanka bari kuyatora ariko bakigira nkuko target bariko barakora batabibonye urumva hahandi ubona umuntu ntumbere yashatse icyo yashatse gushika ko ariko ukigira yuko umenga ntiwabibonye amahera bari kuyatora bikaba gacerere ntibabicishe no ku makuru bakabigira ibintu ataco bibabariye nkuko ibihano babifashe bakabihendoringa neza bakihorera n'aya mahera bari kuyatora bakabigira ibintu ataco bibamariye mugabo kukubera ko CIA yamaze gupenetra CNDD-FDD is on market baramaze kwidandaza kukubera CIA yamaze gupenetra CNDD-FDD haca haboneka abo bitaba donors bavuga ati tuzogira printing amahera tugiye kuya contribute abo bagabo bose bakoze contribution y'amahera yo guprintinga ibi vyapa bafise n'abakorana na CIA nibo baba bajeje gutora amategeko ya CIA ati muzobikurikiza rero aha president bamaze kumushira mu ntuzeye president bamaze kumushira muri utatuyobotse turakwica utuyobotse uzoramba aha president Evariste ashatse no kuba umudigitatire ngo azomare ku butegetsi imyaka 30 yobishobora ko kukubera ko bamaze kumupenetra bamaze
kumuha uruvugano, bamaze kumuha uruvugano. Urwo ruvugano rero rw'umuzungu, urazi yuko wamaze kurya uruvugano rw'umuzungu ntushobora kumubwira ngo ntuzeye urukundo rwacu turuhagarikire ngaha numva umenga ntirugenda neza. Aba bazungu ntibabwirwa ngo no, niba abahungu baba aggressive. Hari abahungu vyanka vyakunda uja ku murongo gwako kunguva atari uko umukunda ariko ari uko yabaye aggressive. Naba aggressive sana. Mu gihe rero president amaze gutora uruvugano, yamaze gutora urwo ruvugano rwo gutanga urwo rukundo rwabo rwo kuzohora baza gutora ivyo bifuza vyose mu gihugu, harimo no gutora abahutu baja gukorera ubuntu mu ncamake bagwana intambara batatanguje, intambara zidafitiye inyungu Afrika, intambara zidafitiye inyungu akarere, intambara zidafitiye inyungu Uburundi. Ntashobora kuzovyikuramwo abaheje kumuboha, abaje kumuboha. Ubu rero izo miliyoni ngo nizo ngo gukoresha muri education, ngo muri urumva mu ncamake igihugu kizima kubaka muri departement zose zigize igihugu, mu vy'amashure, indero, mu vy'ubuvuzi, mu vyo kubaka amabarabara, mu vyo guhemba abakozi n'ibiki. Ariko nagomba ndababwiza ukuri, ayo mahera ni miliyoni 400 ngo mu myaka 5. Aya mahera murumva ko ari amahera menshi cyane, n'amahera menshi cyane. Ariko nagomba ndababwiza ukuri amahera azokora muri ayo mahera, muri ayo mahera azokora dutomboye bakaba faithfulness, bakaba faithful, dutomboye bakaba abizigirwa ku banyagihugu. Ndemera neza yuko bazokoresha miliyoni 50 z'amadolari, miliyoni 50 z'amadolari. Ndemera neza ko bazozikoresha aho tuzoba dutomboye, izindi zose zizoherera mu mifuko y'abari y'abagenerale nyene bose. Ndazi aho na president azoronka kw'igipande tu. Ndazi neza bazomubwira ati president nawe vibuzi mu gibuntu ahantu utoreko n'utumiliyoni 100. Muri izi miliyoni rero ndazi neza yuko bari abagenero kila mumwe wese azobanza ahakishije yuko akuyemo nk'imiliyoni 30-40. Bari abashinga amateka, bakenguza amateka n'imiburiburi, umwe wese ahakikije ko akuyeko n'ibihumbi 500 vy'amadolari. Bazoyagabangana, nta kizohinduka, nta kintu na kimwe kizohinduka. Kandi bayagabangane bakindaga ku muvyimba president Nkurunziza, kuko ibi vyose yetaba president Nkurunziza ntibiba biriko biraba. Ariko kubera ko abarundi ari bamusana n'uwejeje, ntibabibona mu ishusho ya president Nkurunziza. Bari ngaha ngo bashimagiza ngo Sleepy Joe, umuntu uzeye umwicanyi wa mbere aba kwisi yankabirabure, ngo niwe ngo bariko barahimbaza, ngo niwe bariko barahimbaza. Ibi ni ibintu bibabaje. Kuva president Nkurunziza yitavye Imana, kaba yakamizwe n'ingoma, amakungu, ibihugu bibanyi n'abanyagihugu nka beshi bari mu gihugu barazi ko yishwe. Mugabo ngo ntushobora uri mu gihugu ngo ntushobora kubivuga nkuko kwanje ati yarishwe baca bakunyuruza. Mugabo bikababaza ukiyumvira, none ibi bintu ko bariko barabikorera, ko babimukoreye, ikibemeza bobo yuko aba bakoroni batohindukira bakazoza bakabigarama bakabicana igiki. Ubwo aba barundi bo muri CNDD-FDD barabona ko batona gusumba Kadafi yahora agemura isakoshi z'amadolari. Bobo bahabwa amadolari, muga Kadafi we niwe yayabashira. Kadafi yagemura amasukesi y'amadolari apanze neza, ashira ba Sarkozy n'indi mihimbiri yose y'imbwa z'abazungu y'abasuma n'abicanyi. Bamugize ntibaramwishe. Muri Iraki Saddam Hussein yabaha amakado y'amasahani y'inzahabu n'ibiki vyose. Bamugize ntibaramwishe. Baramwishe neza cyane, baramwishe guko bari bahejeje kumuronka kw'ivyo bashaka. Ubu rero bariko bararesha Burundi ngo babukure kuri China, ngo babukure kuri ngo kuri Russia, kugira ngo buzoze burubaha abantu babo baza gupfira ku mahanga. Ariko ntitwibagire ko Uburundi bufise ni miliyaridi 6 mu marundi, sindamenya mu madolari dushizemwo uko angana. Vyobaye vyiza ahubwo baciye bihuta gufata ayo bahera bakayashira bakariha abacayina amadeni babafitiye, hama bagahagarika kuguma bagurana ivyo batari buteza imbere. Kuko kuva abasendede bafashe ubutegetsi nta projet nimwe barakora completement ngo ihere ari projet y'igihugu. Nta kintu na kimwe kirahera, nta kintu na kimwe. President murabona ko amaze igihe aja aya ma project kera bariko barakora, kandi amahera yaguma asohoka buri mwaka.
mwarabonye kagenda aza arabegisipoza yerekana ati aharaba mwaravyononye aha mwaravyononye, ugasanga proje imaze gutwara amamiliyoni arenga 40 canke 100, ariko ugasanga ngo imaze imyaka 5, 6, 8, 10 ikorwa ngo itarahera. Noneho nivyo batanguriye ugasanga vyarashaje vyaramaze no kubomagurika. Murumva yuko ivyo arakamara amaza. Rero ibi bintu umuntu yobishima, n'umuntu adatahura tagitike z'aba bakoroni, ibi ntabwo ari ibintu vyiza kuri twebwe. Vyagaragaje neza yuko hari abarundi benshi bishimiye urupfu rwa Perezida Nkurunziza, kuba ibikorwa yariko arakora bitarigera bisohorwa. Hariho ngo n'imfashanyo bari baramwemereye yuko bazomuha kuja muri retirement. Imfashanyo ziwe bari kwanza si imfashanyo, sinzi ko nozitana imfashanyo, n'amahera aba yemerewe guhabwa umuperezida agiye muri retirement. Ayo mahera bari baramwemereye, n'ubu ngo nta kintu na kimwe bahaye famiye yiwe. Ibintu byose ngo bari baremeye, niba no kubaka inzu bakamwubakira inzu imeze ukuntu, ibintu byose bari baremereye Perezida Nkurunziza, byose ngo amaze kwitaba Imana baciye banka kubimukorera. Mugabo ico baciye bakora, baciye bihutira kuzana madame wiwe ngo muri ntuze muri CNDD-FDD, ngo bamuvyigira ku giti bamuhendagiza ngo bamuhe ngo igiti gikomeye ngo muri CNDD. Umudame na utanka injeni nyanjeni arabankira, arababwira ati je nta giti nkeneye, nzokurikirana ibintu vy'ijambo ry'Imana vyanje, ivyo bintu vyanyu ntavyo nkeneye ariye nkira. Mugabo murumva yuko vya bitabo yandikiye ariko arandika barase kubisohora. Amahera yo kumuha muri retirement barase kuyamuha kandi yari yakoze. Ibintu byose barase kubimuha. Noneho n'umwaka utaruzura kuri independence, umuhungu wiwe niwe yarajeje gukurikirana umutekano. William Bwebwe yari yavuye mu Rwanda ngo ije ngo kwizihiza umunsi mukuru w'abarundi. Murumva vy'ukuri yuko mu Burundi iki ni kintu bimwe namara babwira abantu batazi Burundi, ngo Burundi biragendeka. Nta kintu kigendeka. Umaze kuba wicaye mu gihugu cawe utaramenya ukuntu wo giprotege, utaramenya abansi baco bukuri, utaramenya abansi baco. Ni incuro zingahe Perezida yababwiye yuko aba bakoroni ari abansi b'igihugu cy'u Burundi? Ni incuro zingahe? Mugabo no munsi abo yavyigishije bagaragaje yuko ahubwo Perezida Nkurunziza ari we mwasi w'igihugu cy'u Burundi. Abakoroni ngo ntabwo ari abansi b'igihugu cy'u Burundi. Babigaragarije mu gufata amabarabara, bihereza amabarabara ngo bariko ngo barashimira ngo US ngo na Union Europeenne. Iyi mihimbiri bayishimira mu iki ko n'abanyagihugu bayo bariko barayigarariza kubera irikiri iyoborana igitugu isi yose, iyoborana igitugu abantu bayo. Ikintu bariko bashimira aba bakoroni ni giki? Iki ni kimenyetso cy'uko Afrika tutazopfa dufatanye mu nda. Ni kimenyetso cy'uko Afrika tutazopfa dufatanye mu nda ngo bikunde. Mu gihe hagaragaye umupatriote, hagaragaye umuyobozi w'imvuga kuri, akunda abanyagihugu biwe, agerageza kuba protege ngo abarinde imbwebwe n'inshwigiri zose z'imihimbiri ziga zitarimye zikarya ivy'abandi z'inzungu, mugabo bagaca bamwica. Ibi ni ibintu bibandanya kugaragaza neza yuko abirabure nta kintu na kimwe basha ngo barazi politike, no kwikinisha gusa. Nta kintu na kimwe. Slavery bakwiye kuyirekura, abazungu bakaza kama kawaida, bakinjira nkuko binjiye ubwa mbere, bakatuyoboza umurindi, bakinjira guko n'ubundi turi muri koloniale. Iyi mentalite y'aba bantu bagaze iyi ni koloniale, aho uhindukira ugaza gukomera amashi uwaraye aguhekuye, uwaraye yishiye so akaba umugenzi wawe. Narigeze gukora liste y'abahutu, nzoyira abantu navyanditse ndabizana ndabisomera kuri YouTube amazina y'abahutu. Abahutu ni bamukomera amashi wabahekuye. Urabahekura bukaye ukababwira ngo nje kugusaba umugeni, bakamuguha kukubera ko hariho ibitagenda neza mu bwenge bwabo. Ushobora kugira imyigaragambyo gute yo gukomera amashi umuntu yaguhekuye? Gari bariko baravuga ngo bagomba bakore ngo imyigaragambyo ngo yabiga 72 yuko abahutu bakorewe genocide. Abo bahutu nyene bakomakomeye muri leta bababwiye ati no ntibishoboka, ntidushobora kubibemerera. Bisigura kuri bo umuhutu wese yamaze gupfa ntaca babwiye bobo igikuru n'amahera. Ubu rero je kuvyukuri
CNDD-FDD yamaze kuba corrupt kabisa, birababaje cyane ariko nta kundi. Nibaza yuko burya ngo intaha hibigwa nuko amazi atukuye, deka turindire tuzorabwa izokurikira. Gusa ikintu jewe nobabwiza ukuri nuko nimba politike mu mitwe yabo idafise agaciro ka miliyoni 400, izo miliyoni 400 ntacyo zizobamarira naho bozubakamwo ibimeze gute, kuko izo miliyoni 400 ndazi neza yuko ntuzeye misile imwe y'umukoroni yoba ibeyi yayo yobisambura, ishobora kuba ishobora gushitsa gushitsa nayo mahera. Kandi ntitwibagire yuko ayo mahera asa mahera bakoboka bakorera, ayo mahera n'amahera ba printing, n'amahera ba printing for free, naho boshaka guprintinga itrillion 500 bozi ba printingira bakazibaha, ariko umutwe wabo uri vide, umutwe wa CNDD-FDD, umutwe wa CNDD-FDD iri vide, atakintu bataramenya tagitike zaba bagabo n'ukuntu bakinana, bakiri muri nipatie change nitakushukuru, nipatie change naomba nisaidie, bakiri muri ibi bataramenya ukuntu umwansi bamugwaniriza hamwe. Bamwe muri bo bariko barabereka ati uyu n'umwansi, abandi muri bo bakagaruka bakifatanya n'umwansi. Aha ntaho bava ntaho baja, ngo mu minsi ngo bari mu manama ngo bige ngo ukuntu CNDD yoramba. Mu kuramba neza neza wirinda umwansi, ico ni ikintu ca mbere kiza imbere, ariko ni mubandanye mu bakorere, impembo yabo n'urupfu. Ntimuzopfa mutonye kuruta barabu bakoranye nabo, ntimuzopfa mutonye kuruta ba Kagame bakoranye nabo, ubu bataye garanti. Nta butoni mwiteze bw'umugisha ku bakoroni atari kubahemba urupfu. Rero ni mu bakorere ivyo mushaka, ariko ico tuzi impera n'impera zozo nuko mwese muriko murorganiza izi ntuzezo kubakomera amashi. Abo ba CNDD-FDD mwese mukorana na CAI mu kubandanya murya Barundi, impera n'impera CAI, abakozi ba CAI bo bazosubira mu bihugu vyabo muri retirement, namwe naho muzoruhukira mwese kuzimu. Niyo mpembo Satana atanga, kuko nta kindi abafise atanga. Ayo mahera ni muyajemwo, muyaguganire, muyadyanire, muyadye, canke mushake muyagabangane ku neza muyarye, ariko nta kintu kimwe muzoyakuramwo c'umugisha mu gihe ayo mahera asize amaraso ya President Nkurunziza. Nta kintu kimwe muzoyakuramwo, nta kintu kimwe bazonayubakisha ngo kirambe, kuko nta mugisha afise. Mwese rero mugira ibihe vyiza, mukore commentaire, share, subscribe, mugira ibihe vyiza mwese, bye.